J'ai encadré et commandant de la troupe de Firan. Vous présente troupe de Firan, prêt pour la célébration de la clôture de la 8e session des candidats agents de police au centre d'instruction Ouganda. Je vous prie, mon général, d'objet pouvoir passer la troupe à Hobby. À vos ordres, mon général. En avant! Oh! Tagire banyakubahwa inyuma y'izo ntambo n'imbyino cyo dukurikira ijambo ry'uwaje aserukiye ibiro ariko ibikino bitwigisha kandi bitwereka zimwe mu nyigisho ino mikangara ya mukanya ducikira rero ya defile y'agakura abenegihugu baje kurorera murabona ko hariya hirya hose baje kuraba ingene
bibaza ngo kuja mu gipolisi nico kimwe no kuja mu gipatiri wapi igipatiri n'igipolisi biratandukanye raba namwe ngene bafise ubuhinga bagasohoka bafise ubumenyi muri vyose mu kwinonora imitsi babona turyama tugasinzira mu mutekano ntange ntimaze ngo nibindi tuba turaririwe tuba amahoro n'umutekano aho tubaye muri ya Nyabune agakaciye tugaca tugenda kubishikiriza ababijejwe cyane cyane mubona bajejwe umutekano kugira ngo igihugu cyacu Burundi cyame gifise umutekano n'amahoro.
badakoresheje ikigwanisho acavuna berekane kandi ivyo biboneye. Kajya kara kagabo karo kadanaza inzoga kazimba bene gihugu niko bimeze. Nguzanye kibanda ni wewe gica gihuragura cha kibando nyene wazana ukubita umupolisi nico kica kiguhuragura cyo nyene. Oho eraba amashi menshi cyane gose, amashi menshi cyane gose. Hakuna msamaha. Ujyana wazanye ikigwanisho gicira umuriro ngo agira akirasisha umupolisi, ni murabe nyene vyagenze basi niwe nyene giciye gikorerako. Utayi mwaka siku raba ujyana guhusha kinga self-défense. Ibi mubona rero duhejeje gupratika les techniques de self-défense. Izo technique de self-défense zigizwe mu mice itatu. Hariho technique ya mbere ni technique de combat ameni, no kuvuga ingwano ukora ukoresheje amaboko atakindi kintu na kimwe ufise ugashobora kwivuna umwansi. Hanyuma technique igira kabiri yari technique de combat face à une arme blanche. Ma technique igira gatatu yari technique face à une arme à feu. No kuvuga no buhinga bwo kugwanya umuntu afise ikigwanisho gicira umuriro ugashobora kukimudezarma, ugashobora kukimwaka byoroshe. Ivyo rero twadoheje ku presenter ngaho imbere yanyu, kwerekana imbere ngaho yanyu. Ino mikangara by'ukuri yarakurikiranye cyane gose, nubwo bace mu bihe bitandukanye bitoroshe by'ubugwayi, ariko by'ukuri kuvyo nabigishije nabonye ko bashoboye kubikora. Nengabo tewe amasoka barenze emecho nakaranga by'Uburundi, ege polisi cy'Uburundi tere mbere nk'umuzingo ngomoko cyongenze goteke oko, ege polisi cy'Uburundi tere mbere nk'umuzingo yo mukurinda abantu nevyabo, ege polisi cy'Uburundi tere mbere nk'umuzingo amasoka barenze emecho nakaranga by'Uburundi, ege polisi cy'Uburundi tere mbere nk'umuzingo.